ati natwebwe bene gihugu turamuzi nta kibe tumwagiriza rero turamuhaye uburenganzira twamuhaye mu kumutora no kumushigikira na kore kurabo bitwa ngo ni bihangange na cyane batari kure cyane yiwe none ko nabuze abafasha munsi yanje nivyo vyipfuzo vy'abanywanyi bacu nivyo vyipfuzo vy'abene gihugu Linda turapfuye mwana wa mama naje hari bamaze kumbwira ngo nzogwa ku nzira ngo kuko ngo nije nshaka kurondera amakosa y'indongozi no hasi utsi no ndabigire gute Linda urazi ko bacavuga ngo tugiregerege nanje azoca amagara bene gihugu tugiregerege kuri we turaye ko azotunesha mwaramutse canke mwiriwe nshuti banywanyi bacu bivanye naho buri wese atumviriza aherereye ntanguranye n'ijambo ryanye n'icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi uyu munsi ngaruwe n'amakuru akomeye cyane ndi n'iteka n'umunezero ntangire no gusubira kubashitsa amakuru akomeye cyane atari kwivumbi ariko none ndi n'iteka n'ubabaro ntangere ngaha kuri mikoro ndi n'iteka n'ubabaro ntangire mfatiye kubihejeje kubera muri ville hariko aravugwa maki mu nkunde kandi munyemere tuze kuyagaruka ko ni mu gihe abansi b'igihugu naho ndababwira nti hajya umwasi w'igihugu su umuntu aturutse hanze su umuntu aturutse mu Rwanda su umuntu aturutse muri Kongo mugabo umwasi w'umurundi no murundi nyene keshi na keshi mwama mwabibonye ninde yo bafise intumbero ikomeye cyane yo kugomba guhungabanya umutekano mu gihugu mbega iyo ntumbero yo bifatiye kuki obariho umugambo ukomeye cyane iperereza ry'u Burundi ryateguye abashika indwi nibo bayijije gupfungirwa muri documentation aho General Ildefonse Abarurema yo bahijije gufata ingingo ikomeye cyane ni mu gihe abapolisi bashika batatu nabo nyene bikekwa muri ubwo bugizi bwa nabi nabone bo bahijije gutabwa mu mvuto amasoko yacu rasigura vyishi turuze kugenda tubigaruka ko kuri mikoro muri kumwe nanje Dr Abraham Ndongutse kanizere yuko rero aho mutumbere hose vyifashe neza nambari bwo bwa mbere ushitse ngaha nagira ndagusaba ugire suivre abadukurikiye mwerere kuri Facebook nayo abadukurikiye mwerere kuri YouTube nimwibagire kugira s'abonner canke subscribe hama uraca ubona rakazugira no nyene uraca ubona rakazugira hama ofyondeko hama tuje turabana makuru ibiganiro dutambutsa ngaha kuri mboresha kuri yacu ari nayo yanyu nizere yuko rero washitse ngaha muri commentaire canke muri comment section ijambo rimwe gusa ati ndagukurikiye canke turi kumwe niryo nyene ndiko ndakenera ngaha muri commentaire turi kumwe canke ndagukurikiye gatano kuri gatano muhunde kandi munyemere rero ingigo nkuru zigize aya makuru yacu yo kuri rigenekerezo nagira ndazifatire kuri aya makuru akomeye cyane ndatangura kugihanganye General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi igihanganye General Alain Guillaume Bunyoni nyuma yo gupfungwa azira ivya bitandukanye harimo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye akoresheje amangetengete hakabamwo icakijanye no kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye hakabamwo icakijanye no gutunga amatungo adasiguritse harimo icakijanye mugabo no gutunga ibigwanisho adafise nanone ibigwanisho atari kuriwe hakabamo nibindi vyishi mugabo ubwe yapfa nibihangange bitari bike ariko mu nyuma rero bikaboneka yuko utungane bwo Burundi butigenga avyabonetse yuko bwo bukorera Ndayishimiye ubwiwe nyene hako bukorera igihugu n'abene igihugu niho nyene bwaboneka mugabo cira General Alain Guillaume Bunyoni gupfungwa ubuzima bwiwe bwose mu nyuma General Alain Guillaume Bunyoni ibihangange birarukubitaro turika bigira biti hajya Bunyoni adapfunguwe dupfuma dutanguza imyerekano dupfuma dutanguza umugambi mubi wa kudeta n'ibindi bitandukanye n'igihugu kibani ca Tanzania kinjira muri iyo operation makuru rero tubuze kwigaruka ko General Alain Guillaume Bunyoni yatanguye kwambikwa ibara bidasanzwe ahamwe mu makuru akomeye cyane avuga yuko ibi bihejeje kubera muri ville General Alain Guillaume Bunyoni yo hari ico abizi ko turuze rero kugenda tubigaruka ko mu buryo bw'idonido ni mugihe kandi turuze kwishikira kwa President Varisito Ndayishimiye agira ati bamubwira bati bagire gregre Ndayishimiye mu misi iheze hoho yaramenyesheje yuko mu biro vyiwe hariho mugabo abariko barakeza abami babiri abariko barakorera abami babiri abo bami rero umwe nyene twari twamubonye yuko ari Ndayishimiye ariko uyundi mwami twari twamenya duti none mbega yo barinde benshi bati hajya Ndayishimiye bivuze Bunyoni atarari kugwa none aho Bunyoni yari kuriwe iyo bari we mwami Ndayishimiye avuga ibi vyose nagira tubigaruke ko mwami makuru akomeye cyane twabateguriye ni mugihe kandi turuze kwishikira mu mugambwe CNDD FDD kwa Reverend kuriyo arongoye uyo mugambwe CNDD FDD ico gihanganye kigira giti mwebwe nyene muze muntazire nanone ambasaderi w'abapfuye kuko hajya narasimvye urupfu kenshi
keshi narahatswe kugandagurwa ariko Imana musumba vyose mugabo irakingira ibi vyose nagira nibuze kubihuriza hamwe mu nkuru ikomeye cyane ijanye n'ibiriko biraba mu gihugu mbega vyaba vyifashe bite Ildefonse Habarurema yobahejeje gufata ingingo mbega umuvugira igipolisi wewe yoba ategekanya iki mbega ibiriko biravyo bisigwe iki mu gisirikare General Prime Niyongabo nyuma y'iturika ridasanzwe ryabaye muri Kambaze hajya ku Musaga naho nyene murazi yuko ibara rihejeje iminsi itari mike ryaraguye aho gushika n'uyu munsi abene gihugu naho ndayishimiye yagiye aho nyene kumenyesha amakuru mugabo agatanga imisuhuko ariko ni mu majambo gusa hajya rero abarundi nibo bayamaze bati agato gatekewe amahwa karimena hajya rero ubibaza yuko ibiriko birabifise ico bisiguye keshi na keshi abene gihugu indongo zage zibahuma amaso keshi ariko gushika uyu munsi baba bagira barabe nyene ibiriko biraba mbega ijya mbono ndayishimiye amari karavuga yoba itegekanywa koko ikazoshirwa mu ngiro mbega vya vyifashe bite ubuye kiriko kirakogwa ni ikintu gitangaje cyane nyuma yaho biboneka yuko no guhitamwo umuntu azoserukira umugambwe CNDD FDD umatora yimirije umwaka wa 2027 ibara risana umenga ryasubiye kugwa mu bihangange iyo CNDD FDD basubiye kujyana rero dufatiye ku vyabaye guturuka CNDD FDD ishitse ku butegetsi mwaka wa 2005 murazi yuko za 2007 Rajab Hussein na bankuru nziza batanguye kuryana birashika Rajab Hussein ashikanwa mu ibohero mu nyuma Rajab Hussein murazi yuko yaraturutse ibohero mu nyuma murazi ivyakurikiye kujyana hagati y'aba General Niyombare Godefroid ego cyane no wazari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu nyuma ivyakurikiye hagati y'abankuru nziza n'abajya ba General Adolphe Nshimiyimana mu nyuma ivyagiye bikurikira hagati ya Nkurunziza na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ndayishimiye nyuma yaho amusubiriye ivyo vyose bigakurikiranwa na bijya vyabaye kuri Bunyoni na ndayishimiye ivyo vyose mwibaza yuko hajya muri CNDD FDD kujyana kwamyeho ariko nanone ivyo sivyo binzanye ngaha nagira nkuko nariko ndabacira ku mayange nagira mu nkundire kandi munyemerere ntangurere ku nkuru igihangange General Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi uyu ni umurongozi akomeye cyane General Prime Niyongabo arahejeje imyaka ishika hafi 13 atwaye igisoda c'u Burundi yamara abasirikari benshi bari umwiheburo udasanzwe bagira bati hajya General Prime Niyongabo yategezwe ko ari karatanga imihoho canke akemanga yuko ivyo gutwara vyanse hakabandanya na cane gutuma abasoda b'u Burundi bashirira kwicumu muramaze kwibona yuko niryo rya mbere bibonetse mu mateka y'u Burundi aho abasirikare b'u Burundi bahitamo ingingo yo guheba igisoda bamwe bagatorokera mu bihugu bibanyi hariho abatorokeye mu bihugu bibanyi bitandukanye harimo abagiye kwikorera ikimaso mu bisagara birimo nk'igisagara ca Dubai mbega iyumvire kubona umusoda w'igihugu nanone yahoze yambaye idarapo ry'igihugu ariko arakora ikiyede mu kindi gihugu babisigura rero ikintu gikomeye aha rero murazi kuri iyi ntwaro niho nyene vyabonetse yuko abadokteri benshi bahevye akazi kabo bagahitamwo kuja kwikorera ubuzi mu bihugu bigenzi vy'u Burundi murazi abigisha hoho ibara ryaraguye barataye ivyigwa mugabo bahitamwo ingingo ikomeye cyane yo kwigira muramaze kubibona ibi rero ni ibintu bikomeye cyane kandi bitegerezwa kubonekamwo ikintu n'icigwa kidasanzwe ku butegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye agira ati hajya hariho abangora ndababwira bakanka hariho abanka kunkorera kuko bakeza uyundi mwami uwo mwami yo barinde mbega yo bari we agira akorere mu ngata nyirico wa President Varisito Ndayishimiye canke bica bigenda bite iyo bishitse umukuru w'igihugu Ndayishimiye akemanga yuko ari ivyamunaniye mbega itegeko rimukurikirana ryo bari rihe ryo bari vahe ninde orishira mu ngiro benshi bagira bati President Varisito Ndayishimiye hamwe mugabo abadede bo kubahuka gusubira kumwizigira mugabo agatwara ikindi kiringo kigira kabiri nyuma yuko imanda yiwe izoba iheze muri uyu mwaka nyene turimo kuko amatora zo mu mwaka wa 2027 bisiguye yuko nyene ico gihe nyene imanda yiwe izoba iheze President Ndayishimiye agira bati hamwe yohabwa iyindi manda ibara ryo bariguye mutimu gute none vyoshika Ndayishimiye agahabwa indi manda mu gihe niyo yahawe atakintu na kimwe kiboneka yoba yarikozemwo abiboneka yuko yagiye ku butegetsi avuga ati buri mufuka wose uzoronka ico ubika hama umunwa wose uronke ico upfungura
ariko gushika uyu munsi bikaba biboneka yuko nanone ingorane ziri mu gihugu nyinshi zibandanya kuboneka yamara umukuru w'igihugu mu majambo biba bitanga ivyizigiro kubera igihugu yuko ari ico ategerezwa gukora ariko turarindira mugabo y'amajambo akaba amasigara vyicaro muramaze kwibona nariko ndababwira rero inkuru ijanye na General Prime Niyongabo rero abasoda bariko baraheba igisoda ari benshi gushika uyu munsi ntawuzi igitigiri c'ukuri c'abasoda baba bahejeje kwikura mu gisoda mugabo bagahitamwo kwigira mu bihugu bitandukanye naho biruko rero bamwe basasangurira hafi vya politike y'u Burundi niyo mu karere mugabo basigura yuko bariho imvo nyinshi zitandukanye uravye umushara abasoda bahabwa uravye ingene abasoda bafatwa uravye ingene abasoda bari kubarapfungwa umunsi ku munsi nyuma y'iturika ridasanzwe ryabereye ku Musaga hoho kuko benshi batangiye kwagiriza rijya turika General Prime Niyongabo kuko hariho gahunda ikomeye cyane yo gukora audit ku kijanye n'ibigwanisho vy'igihugu Prime Niyongabo yategerezwa kubazwa benshi bagira bati Prime Niyongabo yoba yaravyiririye mugabo akabishora muri ajyama microfinance yiwe y'amavuriro adasanzwe afise murazi yuko nk'abijya bitaro nyene nka Care Hospital murazi yuko havugwamwo Prime Niyongabo murazi yuko hajya Tanganyika hariho ibitaro uyu nyene Prime Niyongabo avugwamwo murazi yuko hari ibintu vyinshi amatungo menshi Prime Niyongabo avugwamwo benshi bagira bati hajya Prime amahera atari make yategezwe gushora mu gisoda yoba yarayishoreye mu bikorwa vyiwe ariko mu minsi iheze ubwo hategerezwa kuba hari bukogwe audit akabona yuko ibara riburi have rigwa ndayishimiye hava mwifatira ku gahanga ngakaba ariho mpamvu yoba yaratumye nanone ahitamwo ingingo yo guturira bijya bigwanisho vyo kumusaga ayo makuru rero nta vyemezo bihari ariko nibivugwa iyo nkuru rero aho iboneka cyane ni mu makamilitaire atandukanye mu gihugu iyo riko urabaza bamwe mu batari bake mu bayarimwo mugabo ico bakwiyagira sikindi nuko bijya bintu indongozi hari ico zibizi kuko iyo bijya bitero vyabaye ku Musaga mugabo vyari kuboneka yuko ari isanganye ry'umuyaga nkuba nkuko babivuze hajya Regideso yategezwe gutanga insiguro kandi iboneye hama abanyagihugu nabo nyene bagahabwa mugabo ishumbusha ariko gushika uyu munsi atakintu bariko barafashwa ikindi naco bajya basoda bariko barapfungwa murazi yuko abashika 29 aribo duhejeje kuba amazina yabo yuko bapfunzwe bazira ikijanye na rijya turika ridasanzwe ryabaye bijya rero kuba abasoda bariko barapfungwa hajya ntimuze mwibaze yuko rero abasoda bari bajejwe umuyaga nkuba ahubwo nuko bazi idiru yakozwe kugira rijya turika ridasanzwe rihave rishika ivyo vyose nibindi bitandukanye bibandanya kuba mu gihe indongo zibereye mu gacerere umenga umushikiranganje wa mbere wewe ntiyanamenye yuko hariho abene igihugu bagoye muri ivyo bitero vyatewe n'ibigwanisho vy'igisoda c'igihugu hajyanda kugarika kiri umushikiranganje yarubahuka kuvuga naho yari yarobohewe amaboko imugongo ariko haraho vyashika akavuga na General Alengiyo Bunyoni akiri umushikiranganje hari aho yubahuka akavuga ariko umenga ntazi neza ingorane ziriko ziraba mu gihugu umenga kuvuga ntibikunda kuko muca mubona yuko yashimye kwigumirira mu gacire ndayishimire rero yoba ari uyu nyene yari kararondera guturuka mu ntango uko vyagiye biboneka keshi yuko ndayishimye atigera ashima umushikiranganje wiwe wa mbere mugabo abandanya kwibonekeza mu bikorwa bitari bike mbega ibi vyose nibindi bitandukanye hamwe aho bandanya kuboneka indongozi nkizi nyene ca wiyumvira ingene Uburundi muri ijya mbono baba ariko baravuga bati Uburundi butegezwa kuba igihugu cifashe mu mwaka 2040 hama igihugu gite imbere mu mwaka 2060 bijya ntibikunda agatogwa so niyo yaheruka kuvuga ati muri iyo myaka nyene muzo muri ko murabushakira ikibanza ku mpanda ivyo vyose nibindi bitandukanye mu nkundire tuzorondere akaryo hama tubigaruke ko mu buryo bw'idonido ndiko ndasimba rero nsongora nagira twishikire nanone kwa Reverend Kuriyo arongoye umugambwe CNDD FDD Reverend Kuriyo arongoye umugambwe CNDD FDD haraize imistani mike ikiganganye kitaboneka bikwiye nkuko gisanzwe murazi ingendo Reverend Kuriyo yigeze gukora agenderera intara zose mu gihugu mugabo uyu munsi biboneka yuko bidakunda none benshi bagira bati
hajya Reverend Kurontiyo bariko nawe nyene arabuzwa kugira ingendo agira mu gihugu bivanye nuko hamwe ndi kuri yo yokishira hejuru muri iyi minsi ibara ryuhava rigwa mu gihe hariko harategurwa amatora. Reverend kuri rero nagira ndabibutse yuko keshi agira ati hajya jewe sintinya narazwe kenshi ariko Imana musumba vyose yaramfashije. Reverend kuri ubwe ntatinya kuvuga yuko ari ambasaderi w'abapfuye kuko nahajye bamurashe mu kaguru ni Imana yamukingiye. Ahandi naho murazi yuko mu minsi iheze yavurijwe mu gisagara ca Dubai igihe yafatirwaga ingozi igihe hari bube igikorane ca CNDD-FDD caba catunganijwe buri kwezi. Murazi yuko Reverend kuri yafashwe n'ubugwayi giturumbuka mugabo baca bamunyarukana mu bitaro hajya Tanganyika Care Hospital. Bidatevye murazi yuko abadokiteri bibujumbura barananiwe bahitamo ingiye ikomeye cyane yo kumungururiza mu gihugu kibanyi ca Kenya. Muri Kenya naho nyene ivyuma vyo guhemeramwo biboneka yuko bidakwiye, niho nyene umukenyezi wiwe n'ibindi bihanganye vyafata ingingo harimo n'igihugu kibanyi ca Tanzania barafata ingingo yuko Reverend kuri yo yungururizwa mu gisagara ca Dubai kugira aje kwivurizayo. Muranazi yuko ariho yatoreye kamitende gushika agarutse mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose bitanga insiguro idasanzwe. Reverend kuri naho ariko arahigwa bidasanzwe ariko biboneka yuko n'umugabo w'ijunja n'ijambo hajya ntimuze mwibaze yuko ameze nka Neva. Ndayishimiwe nabo bagwaniye hamwe bagira bati ndayishimiye uko mubona uko nyene niko yahoze. Ariko Reverend kuri avuza turapfa mugabo ntuze yumvire yuko orara. Reverend kuri ndavyibuka igihe yari kararondera ikiziga ca kaburimbo ati kaburimbo ndiko namurondera shize ko imiliyoni zishika 5 niho nyene yakirondera ricaboneka mugabo araduza imiliyoni ashirako imiliyoni zishika 10 gushika umutwe wa kaburimbo bawumuzaniye. Aha rero n'umugabo w'ijambo n'ijunja ebagabo ntimuze mwiyumvire yuko ndayishimiye ushobora kumutera ubwoba. Ibi ndabivuze mfatiye rero kubihejeje iminsi ari mikeyi harimo ibihuha vyavuzwe yuko Reverend kuri yo yoba yaratinye yuko ashobora kugirirwa nabi muri ibi bihe himirije ugutegura amatora. Ibi vyose n'ibindi bitandukanye tuze kubigaruka ko nayo rero igihanganyije nari arengiyo mu binyuni ho bavugwa yuko bijya yasize ari karategura bijya yapfunzwe yagerezwa birimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye uyu munsi yoba yatanguye kubishira mu ngiro. General arengiyo mu binyuni ariko bivugwa yuko amagara we ameze nabi ariko gushika uyu munsi amagara yiwe ameze neza cyane ariko aratambuka bisanzwe kandi bikwiye nk'umuntu akomeye. Ibitero rero vya grenade muri ville vyifashe bite? Abantu batari bake barejeje gufatanwa amagrenade muri ville nkuko amasoko yacu mu gipolisi abivuga, bakaba bamwe muri bo nyene bo bajanywe muri documentation ibujumbura. Uyu Majoro Ildefonse Habarurema rero gushika ubunyene yoba ariwe muntu azi neza ibiriko biraja mbere yamara ibi vyose bitegezwa kwagirizwa abansi b'igihugu. Uyu munsi biraboneka yuko bidasanzwe. Iyi nkuru rero irabandanya. Abadukurikiye kuri Facebook musimbire kuri YouTube murafyonda kwaka kalinke nyene muri ko murabona ngaha kuri aya majambo kuri iyi titre yanditse ngaha murabe musi yayo mufyonde kwa ku link hama ubandanize kuri YouTube. Turabira hamwe duti none ivyo bitero vya bifatiye kuki ninde yo afise umugambo ukomeye cyane wo kugomba guhungabanya umutekano. Mbega izi ndongo zipfuza yuko abarundi bosubira kuzizigira mu matora yimirije ni ikibazo marira Uburundi. Hariho abagize bati bose ni bamwe nta Neva nta Bunyoni nta Ndikuriyo. Eka tubigarukeko.